Abamisi ngo ntabasheri bagiraga basha. Abamisi murabasingo. Munasikia abakunzi ba Roy TV. Abahungu munasikia. Turabona nk'ibitoki. Abamisi bose ngo abari singo. Sasa hamwe ho bari mu musheri wanyu acandika muri comment bakunzi ba Roy TV. Reka manda babwire. Bavuze yuko abamisi bari singo. Ndashaka nimba ukundana n'umwe muraba uze kwandika muri commentaire please muri kiganiro uze kwandika muri kiganiro yuko ucubona yuko atagukunda resgiri ni mavye ko muri single none ora mufise we nta office oya je nta office we nta office oya uyu nawe twahereye ko ora mufise ego ndamu nimba umusheri wuyu uze kwandika muri commentaire. Bon, niteguye neza. Ndiko nditegura nyene kwigana ritangura nako ko n'utukiri mu myitegura sikaye ibintu bimwe bimwe. Ego. Bambwiye yuko muvuye enyene kuraba aho muza gukorera aho muza gutambukira. Mbega ku ruhande rwawe defile wayibonye gute? Wabonye utambuka gute? Bon. Kuko na defile novuga yuko iri mu bintu baharura bituma amanota yongera. Wabonye defile yawe gute? Defile yawe gute? Defile yanje bon nabonye biza kumera neza. Kwitegura neza ni sawa. Wabonye utambuka fresh. Bishitse ukanyerera ukagwa hasi naho bizagenda. Ni bishitse nkanyerera nkagwa hasi ndaza kuvyuka amasende defile. Nayibonye neza cyane kuko nari ndayiteze siko nasanze ari ibintu nyene. Wasanze utwiye. Wari we wese prema yoza. Urashona. Akagerageza. Wabashonye. Wabavunye. Wabavunye. Nagerageje. Mwariye mbega. Aha. Mwariye. Hewe ahabwo bakora ba mukayanja barindiriye higanwa babayeho gute prema. Ibaze turajya mu gatondo. Tugafungura sasa imirete. Je ndarira. Prema ndarira kuba tugira tuve muri competition. Baba bakwiye kuduha desomene. Mu gatondo imirete turajya sasa tugafungura tukoga tugasa neza. Mwijoro tugafungura. Tugaca tumeze neza abakobwa abandi bo mukayanza mutaza muri competition mushakiki sister wanje mu mwaka uzanze wo muzana urumva neza yuko barafungura ubuzima bwiza bakanywa icyayi umva yuko avuze ati genda nawe kugira kubera higanwa rigire rihere baraba. Oh yes, 1, 2 everybody, and my name is Radio, or this is Loy TV in the press. You know what it is, oh yes, and Mr. Radio, I'm back again, nagaserero hamda kugira byinshi muri entertainment, hamda kuzanira aba hitmaker, kuri micro ya Loy TV, ready easy gentlemen, of course subscribe now kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news, kuri kamera uri kumena Airfage Carf, ni watuma image uyibona imeze neza cyane, ni watuma sound uyumva imeze full sana ni muri cha kiganiro tubabwiza kuri show cha kiganiro kigwa akajyo keza akukumenya makuru y'abastari akukumenya makuru y'ivyamamare ati mpegi ivyamamare byacu bibayeho gute tubabwiza kuri show my name is Radio yes nakubwiye neza yuko turi mu ntara ya Kayanza aho twagiye gushigikira ihiganwa rya Miss Kayanza ku munsi wejo twaratembereye mu banyagihugu tubabaza mbega ihiganwa rya Miss Kayanza bagiteguriye gute abatubwiye neza yuko kuri no munsi wari we wese ari gado kuza gushigikira ihiganwa rya Miss Kayanza. Yes uno munsi rero twishikiye ahaza kubera ihiganwa rya Miss Kayanza aho bona neza yuko nabigeme 10 baza guhiganirwa ikicaro ca Miss Kayanza ubona neza yuko bari hajya bariko baritegura umwe wese avuga ati nije nza kuba Miss nije nza kuba Miss. Yes ndashaka tubegere gatoya tubanze tuganire nabo imbere ko agenda mu bindi kugira ngo bitegure full race sana. Cameraman kuyapa kadogo kuyapa bakuzi ba Loy TV urabona neza yuko rero abigeme 10 haza kuvamwo umwe aza kwitwa Miss Kayanza bose bari ngaha aho bariko baritegura muze ndashaka mere kuyu kwanze
bite Ni sawa. umeze neza Yego ndashimye. amakuru Nameza. iri goti none kwa riso Iri kote ntubona ko ari mu mbeho. ni mu mbeho Yego. ameze neza ariko Cyane gose. ndashaka kubwira abakunzi ba Royal TV abariko badukurikirana mbega witwa gute Je nitwa Onesoro Kwizera twaje ndiko ndateguza ibi bikorwa byo gutora umukobwa mwiza kandi aciye ubwenge. umukobwa mwiza aciye ubwenge urumva neza yuko bavuze Miss ndashaka usigure ku bantu badatahura neza Miss mbega Miss ku muntu yibereye hariya hirya hariya ruguru bavuze Miss kugira aca byumva neza nejo bundi azoca bitahura Miss bisobanuye iki Kuvuga Miss ni jambo rirerire ryagutse. Miss ni umukobwa mwiza aciye ubwenge w'imico n'akaranga. Mu ncama apana wa udi aba tujipo tugerira Oya yapana oya ni umukobwa basi w'intangarugero mu bandi. Yego. mbega Miss araja muri boîte Miss kwenjoyinga oya Miss n'umuntu nk'abandi araryoherwa kibi ni ibintu usanga bitemewe n'amategeko. ibintu bitemewe n'amategeko kuri Miss nibi kugira ngo bavyumve rega ngari hari usanga atazi ibintu bitemewe ibintu bitemewe ku Miss nibi aho twaba tugiye mu bitabo by'amategeko. oya gusa je ndiko ndibaza Miss sanga ari wa muntu nyene aguma yiryamiye Oya avyuka gusa bamuhamagaye atebana burya rero no munsi umeze ukuntu Miss gatoya none Miss yoja kurima Miss ahubwo niwe w'akarorero mu Miss myiza. oya apana kurima kugira kubera yajanye na kamera kurima mu buzima busanzwe ugasanga yego ari kumwe na mere hariya ari kararima ahubwo rero niwe bakwiye yaba ari mu miceri ukuntu biba bimeze ahamba ukuguru akagira ari ukurima yoja kurima ari aho kuroba yoja kuroba aba bose turabazi bashoboye gukora yego barashoboye gukora ntigano novuga neza yuko riza kuba kuri uno musinyene turiko novuga risigaje amasaha makeya cyane mbega bano bigeme kubera iki mwabazanye hano baza kubera higano rya Miss Kayanza mbega ku bantu batabitahura bariko barakora iki bimeze gute muri uwo mwanya kugira bashike kuri sare ahantu tuza gukorera ikirori cuno munsi ni kugira babanze bahimenyereze bahabone ukuntu hapanze kuko ukuntu hage uza kwitwaza ngo unaona rinzi sinarinda hazi witsapiranyerera kungu itapi ntayo na nuko rero nico gituma tubazana ngaha hagisigaye umwanya kugira baze guhigana mbega inyuma yo ngaha muca murekeza ye inyuma yo ngaha mubona yuko tugifisa akazi hari ibindi bikorwa byo kwitegura abakobwa urazi yuko bategezwa kuja guhiganwa naho mbona basanzwe bari beza ariko turacari mu gatondo umuntu wo mu gatondo no ku mugoroba ntibaba basura bazi umukobwa rero uvuga rero mugire mu batwara ahantu bitwa muri salon de beauté tubongerereza ubwiza basanzwe ngo bavuga ngo babakore ko ryake oya apana kubakora ko ryake ubona ko basanzwe ari beza mu ncamake ni nko gusiga umyiza none mubatwaye ubunyene ibintu biza kuba ku mugoroba biza bikibari yabagaye we bashe mu batwara nyene bava kuri salon de beauté direct bazangamo oya kwe nari benshi kandi n'amasaro twe turaba VIP ni turaba zazi tuvuga barabakora hama izuba ryase bakabiri yasho oya mu Kayanza wana ko dufise na kirima nziza nta kazuba kaka nibyashika kaka naho turabashira ahantu hari climatiseur bagume basa neza cyane kumibahuwa ariko wenda gukenera imbere ko turagize ikiganiro ndashaka tuyage nabo umume gato kugira ngo ariko ndabaseze no muri saro turajana wallahi ntibanci muri saro ndabereka kumwe nazo bariko barabakora ndashaka duhere kuyu kwanza gatoya umeze neza ego amakuru ni meza bakuzi ba Royal TV uyu nawe numwe mu bakobwa 10 mu bigeme 10 mu barundi kazi 10 baza guhiganirwa higanwa rya Miss Kayanza kuri no musi nyene aho riza kuberana ahanyene mubona turi ahanyene hepfo gatoyo ngaho turi Teka Fleuris Kumengo ufise ubwoba none ko wabwiye ubwo wabwiye babwira ati je ntabwo bafise ntabwo bafise reka ndakwite Miss ndi kumwe na Miss Kayanza novuga neza yuko uno munsi aza gutahukanwa higanwa rya Miss Kayanza ndashaka ubwiye ikintu ubwiye abantu baza kuza gukurikirana higanwa rya Miss Kayanza cyo nababwira nuko nyene boza bakantera intege bakanshigikira ko jewe ndizeye ndazi biraza kugenda neza ego ati jewe ndizeye ndazi biraza kugenda neza babwiye yuko muvuye ngaho kugira ngo murabe wagwana defile wabonye gutse kuri defile cha nabonye ari sawa kabisa uraza kubatwika urabaturi ego wala babwira ati ndabica Okuzi wa Royal TV ni byiza kwigira confidence kugira ngo uje mwihiganwa wifitiye confidence reka ndakwifuriza amahirwe n'imigisha navuga neza yuko uno munsi nyene tuza kurara tumenye bega Miss Kayanza
ninde reka ndakwifuriza amahirwe n'imigisha ariko usabe n'Imana ikintu kimwe se kubigushoboza aragimana Imana nuko yo binshoboza nyene abikora neza ntabwoba yego misi nyene uno musi nyene wagwana bakuzi ba TV nigano sigaje amasaha makeya cyane haba nabandi 9 reka duhere ngaha ola bite Miss Kayanza bite sawa meze neza meze neza amakuru ni meza meze fresh meze neza shaka kubambwiriye ko meze neza cyane mu gihe ihiganwa risigaje amasaha makiya cyane ubwira itangure ndashaka kugira abakunzi ba TV kumeze fresh bakunzi ba TV meze neza ndashima yego mu masaha makiya asigaye witeguye gute kugira ngo ihiganwa ritangure niteguye neza ndiko nditegura nyene kwigana ritangura nako ko n'ubu tukiri mu myiteguro asigaye ibintu bimwe bimwe ego bambwiye yuko muvuye nyene kuraba aho muza gukorera aho muza gutambukira mbega ku ruhande rwawe defile wayibonye gute wabonye utambuka gute kubona defile novuga yuko iri mu bintu baharura bituma amanota yongera wabonye defile yawe gute defile yawe gute defile yanje nabonye biza kumera neza ndaza kwitegura neza ni sawa wabonye utambuka fresh bishitse ukanyerera ukagwa hasi naho bizagenda nibishitse nkanyerera nkagwa hasi ndaza kuvyuka amasende defile okay ndashaka ugira ikintu usaba Imana kuri no munsi usabe n'abantu baza kuraba igana rya Miss Kayanza kugira ngo bazagushigikira premièrement ikintu nsaba Imana ize kunshoboza projet yanje ivyo nza kuvuga ize kuba ihari ize kubana nanje haba nkaca saba n'abaza kuhashika kuhagera baze ko haba badushigikire twese abamisi bahabe badushigikire nyene cyane wagwana reka ndakwifurize amahirwe n'imigisha kuri uno rakoze ariko bani bitugane reka mere ku nyene nyegeje inyuma wagwana bakozi ba TV yinyegeje bitugane ni sawa umeze neza Miss Kayanza umeze fresh cyane yafsakanye nyimena kanyinyi ni so abantu mukunde nyiye muze kuza kumushikira umeze neza ariko bakwita gute none nitwa Cubahiro Danibera Cubahiro Danibera kuri nyuma none abandi bari imbere nawe uri nyuma kubera iki sinzi nyene nisanze ndi nyuma ko nyene ego nubwo neze yuko ntiganwa rya Miss Kayanza sikaje amasaha makiya cyane ubwira ribe kugira ngo tuze kumenya mbega Miss Kayanza ninde tukiri ngaho nyene ku ruhande rwawe mu masaha makiya sigaye witeguye gute niteguye neza yego witeguye neza gute ikintu ca mbere gituma numva niteguye neza nuko Imana yamfasha kandinda ubwoba abantu baza ko bari imbere yanje yego bambwiye yuko muvuye ahantu muza gukorera kugira mutambuke murabe mbega ku ruhande rwawe defile iri mu bintu bituma amanota yiyongera defile yawe wayibonye gute kwanza wabonye utambuka gute nagerageje yego wagerageje reka ndakwifuriza amahirwe n'imigisha merci ndashaka kumera mikro uwundi gatoya aba bose nibo baza guhiganwa muri bo haraza kuvamwo umwe aza kwitwa Miss Kayanza Salut meze neza yego amakuru ni meza bakwita gute none Nina Kelly Miss Kayanza bakozi ba TV kuko gumye ndabivuga hasigaye amasaha makiya cyane mbega ku ruhande rwawe Nina Kelly witeguye gute kugira ngo higanwa rize gutangura umeze fresh sana Rwanda rwanje numva ko niteguye neza yego witeguye neza gute rero haba gutambuka haba ku bibazo ku ma projet vuga ati je ntabwo bafise rero mbega defile yawe wayibonye gute sinuvuga ngo nayibonye gute kubera basi wabonye utambuka gute kuko na defile iri mu bintu bituma amanota yiyongera nabonye ntambuka neza utambuka neza gusumba bose wabasumbije gutambuka sinzi ko ari gusumba bose iyo gusa je nabonye ntambuka neza ndashaka ugira ikintu ubwiye abantu baza kuza kubashigikira mwakino kirori cha Miss Kayanza ugira akajambo wabwira ugire n'ikintu usaba Imana ikintu nobwira abantu baza kuza kuraba bino birori bya Miss novuga yuko kwanza abo byitegura boza ari benshi urahakura ibintu byinshi ego hari abagenda bahunguye ubundi bwenge kambona n'ibintu utari bwabone ico nosaba Imana niko yashoboza ibyo nayisabye yabizi niko yobinshikiriza umusheri wawe none araza kuza umusheri wanje kugushigikira umusheri wanje ni mama urumva ategeza kuhaba oya mvuga wa wundi nyene wawe nta wundi fisi umubesto ni petite sœur umubaju umubaju ni petite sœur
nawe nyene abamisi ngo nta basheri bagiraga basha abamisi murabasingo munasikia abakunzi ba Roy TV abahungu munasikia Urabona nk'ibitoki ngo abamisi bose ngo bari singo sasa hamwe ho bari mu musheri wanyu acandika muri comment bakunzi ba Roy TV reka manda babwire bavuze yuko abamisi bari singo ndashaka nimba ukundana n'umwe muraba uze kwandika muri commentaire please muri iki kiganiro uze kwandika muri iki kiganiro yuko ucubona yuko atagukunda Resgiri ni mavye ko muri singo none ora mufise we nta ufise oya je nta ufise we nta ufise oya uyu nawe twahereyeko ora mufise ego ndamufise nimbura umusheri wuyu uze kwandika muri commentaire Sali uko bien umeze neza yego cyane bakwita gute none Odreye nako ufise ubwoba none hasigaye amasanga yigabasha mbaza kari make makeya cyane ubu turi sangapi turi 11 nukuvuga hasigaye nk'amasanga 10 nawe nyene se 10 nk'amasaha 10 ntaza ku nk'amasaha 9 cyangwa 8 uko ku ruhande rwawe witeguye gute neza cyane bakwita gute rero Audrey numéro 2 sasa muvuye Kayanza muvuye novuga neza yuko haza kubera ihiganwa muvuye kudefira ku ruhande rwa defire wayibonye gute ko defire iri mu bintu bituma amanota yongera defire wayibonye gute defire nayibonye neza cyane kuko nari ndayiteze siko nasanze ari ibintu nyene wasanze utwiye wari we wese prema yoza urashona akagerageza wabashonye wabavunye nagerageje mwariye mbega aha mwariye hewe ahubwo abakobwa bo mu Kayanza barindiriye ihiganwa babayeho gute prema ibaze turajya mu gatondo tugafungura sasa imirete je ndarira prema ndarira kuba tugira tuve muri competition baba bakwiye kuduha des semaines mu gatondo imirete turajya sasa tugafungura tukoga tugasa neza mu ijoro tugafungura tugaca tumeze neza vraiment abakobwa abandi bo mu Kayanza mutaza muri competition mushaki sister wanje mu mwaka uzanze wo muzana urumva neza yuko barafungura ubuzima bwiza bakanywa icyayi umva yuko avuze ati genda nawe bari kugira kubera higanwa rigira rihere ngo arababaye ndashaka umere mikro gatoya reka ndakwipfuriza amahirwe n'imigisha novuga neza yuko wasigaye amasaha mesi Imana ize kubigufasha bizogenda fresh bakoze ba Roy TV uyu no wundi nawe nyene ari mwigana rya Miss Kayanza Salut ko bien kuri iri njyana man ari ingoma nta bintu birefu umeze neza bakwita gute none nitwa Niyuhire Sandra novuga neza yuko wicaye aza kubera ihiganwa rya Miss Kayanza mbega ku ruhande rwawe mu masaha make yasigaye witeguye gute niteguye neza witeguye neza yego nta bwoba ufise oya ko banikobura nyene kuba ari ibintu umuntu abakoze rya mbere gusa umuntu nyene aramenyera tu uvuze ati ibintu umuntu abakoze rya mbere novuga neza yuko higanwa rya Miss Kayanza ntihiganwa gitabirwa n'abantu benshi haza kuba hari public y'abantu benshi bega kuri wewe uza kwitwara gute imbere ya public novuga neza yuko iza kuba yuzuye abantu benshi sana ndakubwiye ngo no kwitwara uku ndabanda kubesha ko ubu ndashaka kumva umenga ubu no kwitwara uku ariko ugasanga ushitse imbere ya public ugasanga birahindutse ibyo bari bateguye kubera ngira ubwoba canke abantu bonye rero sinzi umwendo shushu wawe araza kuba hari me kugushigikira shandi single problem single gay bakoze ba TV reka tumwifuriza amahirwe n'imigisha kugira ngo Imana ize kwimushoboza ariko ndashaka ugira ikintu usaba abantu baza gukurikirana ihiganwa rya Miss Kayanza ndashaka ugira ikintu ubwira abantu baza gukurikirana ihiganwa rya Miss Kayanza kugira ngo baze kuza gushigikira kuri no munsi muze mudushigikire biraryoshe n'ukuri ntimuza kwidoga mushigikire abakobwa banyu duteze imbere intara yacu karibu cyane nawe muziri intara wagwana Salut uko bien umeze neza bakwita gute none nitwa Elvira Miss Kayanza den hasigaye amasaha makeya ku ruhande rwawe witeguye gute mu majambo make je ngerageje kuraba vraiment niteguye neza witeguye neza sana mbega defile wayibonye gute wabonye utambuka gute kuko defile iri minsi bamanota yongera wabonye utambuka gute tumaze iminsi turi ahantu tiko turiga ngira nubwo ntari ingoroye fresh ariko ubu ni fresh tayari uriteguye ndashaka ugira ikintu usaba abantu baza kwijana ikanajya Miss Kayanza kuri no munsi kugira ngo baza kuza gushigikira
bantu muza kuza gukwigikirana Masheri wawe mushire mari oya ndi singo na jeyo wagwa rero iki reskiri wumva bamugize araja muri commentaire abyandika icyo nobasaba nuko muza mukanshigikira nkuko mwamye mufata mu mugongo ndabizi ko harimo benshi bankunda muze muzaje nama utubido muvuze ingoma bavuze ingoma ingoma manyina biraza kuma kuhaja kameme ego nico numva no basaba hama munansengere kuko munabizi urashobora kuja mu hari uza udusengera ari yiruke urashobora kuja mu higanwa uzi kuza gutsinda ariko twese tuba twaje dushaka kuba miss ariko ugasanga biranse munsengera amasengesho yose ndakeneye murakotse Sali ko bien meze neza bakwita gute no Munezero Bernice Munezero Bernice hasigaye amasaha makiya cyane witeguye gute niteguye neza ibintu bimeze neza cyane kira kintu cyose urumva yuko uri gade haba gutambuka kwishura ibibazo uri tayari ndashaka kugira ikintu usaba abantu baza kuza kuri uno munsi kubashigikira harimo na sheri wawe na sheri fils uri single ego abasingo baba minsi ni beje ndashaka nsaba abantu baze kuza kudushigikira ari benshi baze kuraba abakobwa beza bafise mu Kayanza kabisa reka ndakwifurize kuza kuba misa ariko ndashaka usaba ikintu Imana yonyine kuko byose bitari mu Imana ntibikunda ikintu nashaka gusaba Imana irabizi ko nasabye ibintu byinshi ego mu bijanye na Miss Kayanza n'igikorwa turiko nashaka ije gukora ibikwiriye bibereye kabisa ego Mana uze kubikora uwanyuma mu bakobwa navuze mu ndiko ndakoresha wisi ndamukoresha Sali yuko bien. Yumvise mvuze ngo wanyuma acha yibaza ngo ega si proclamation. Oya. Ubezereza. Ubezereza. Kutinya ko wanyuma none. Ndabitinya. Wanyuma birabishe. Wanyuma. Birabishe kubo wanyuma. Umeze neza ariko. Bakwita gute rero? Dani Bernice. Asika amasaha makiya cyane kugira ngo iganwa ritangure. Kurande gwawe witeguye gute? Deni wumva umeze gute? Numva meze neza. Ego nditeguye ko bizakogenda numva niteguye ko bishoboka tabwo muri uyu mwanya ntabwo mfise tabwo sinzi ko atagomba kugira ariko uyu mwanya ntabwo mfise then wabonye utambuka gute defile twatumye twaba modo neza ikintu usaba abantu baza kuza kuri uno munsi harimo n'Imana let's go Imana nitanga byose nusaba Imana ite kubana nanje imfashe singira ubwoba kubera abantu kuba imbere y'abantu barenga igihumbi birateye ubwoba Miss Kayanza niganwa gitabirwa mwe ego yene Imana ite kubana nanje hanyuma abantu nabo badushigikire kubera ko n'abantu nabo barakenewe shiri waone kutamusavye nawe shiri wanje ntumvise Reskiri n'umusingo egera hano uyu niwe wanyuma mubo nkoresheje ariko ugo bien umeze neza amakuru bakwita gute none nasistesi ego Miss Kayanza hasigaye amasaha make yabwiriganwa ritangure witeguye gute uri kuritegura gute je niteguye neza vraiment mu bisabwa ati ntabwo defile wayibonye gute defile basi nta bintu biba byoroshe cyane gusa turagerageza nyene turakora ama repetition ino byose turabijede bizakugenda neza ati biza kugenda neza cyane hari abaza kuza ngaha mu higanwa ndashaka ugira ikintu usaba bamwe mu bantu baza kuza mwari no higanwa kubashigikira abantu muza kuza mwari no higanwa ryo muri Miss Kayanza 2024 bagiye baturi ku rukundo ku ma réseaux sociaux ubwo rukundo rwayo ruze kuza fade turarekeneye mudushigikire kabisa yego reka ndakwifurize kuba Miss Kayanza orakoze by the way mwese reka ndabifurize amahigwe masa ariko ndanabifuriza umwaka mushasha muhire sibyo none yego umwaka wa 2024 uzogende free ariko rero abatsindwa mu mwaka uzabazogaruka hari abantu batsindwa ugasanga arabihevye aracishije kugaruka ubuzima mubayemwo buryoshe baza tubwira ibyo batatugaruka we pakome urasikia wabayeho neza ngo ntiboreka kugaruka muri Miss Kayanza barafungura imirete maka atagucika intege bakuzi ba TV reka turangizire abasengera oya kuyapa ipe mikro bashire kwibiganza oya tubanza gufata inkofero mugabo Imana urayikurisha pegera ngare mumbabarire sinasokoje nibasokoje yego ngo yasokoje sawa nagongera nje muri salon nagiye ntangora egera ha hapa urumurasa man
uri mu rasta egera hano rero yego ndashaka usengere novuga neza yuko bano bigeme ubifurize umwaka mushasha by the way no kuvuga baza kuva mu iganwa ryanyu umwaka watanguye ubipfurize umwaka mushasha ubipfurize n'amahigwe mwasa kuri buri wese ari ngaha let's go yego mugabo rero gatoyi ubuze ngo ndabasengere ndashobora gukoza ko ibiganza umwe cyane oya en general ubasabira umugisha umwaka mushasha let's go egera ngaha rabari canke nuzi gusenga yo jewe ndasenga cyane let's go nuko ntambaye ishapure okay let's go mugabo rero kubera dusanzwe tuva mu madini atandukanye reka tugire igisabisho rusange aho turi kumwe sabisho ariko je ndibaza mwaba nta misiramu arimo ndabizi neza je nagusabye usengere bano ba misi sawa okay okay dusenge Mana mushobora byose kandi wamaho amen turagushimiye iki gikorwa tugejejeko turagushimiye kuntu wabanye natwe turagushimiye kuntu uri kumwe natwe muri byose none mukama turaguhereje ibikorwa bisigaye turaguhereje abo bakandidate bageraje mwihiganwa umwe wese ahiganwe yumva yuko ikibanza ari iciwe kandi wari we wese ari ngaha umuhe Mana ikibanza kwiriye Haleluya amen haleluya amen turaguhereje mukama ibikorwa byose biva bikagera kugera ejo ku munsi wa mbere tugumane nawe kuvuga ubutsinda n'ubutsindwa bose bagume ari abawe kandi wari we wese yakire uko bigenda tubigusabye tukwizeye mu izina ryawe ryera amen ariko hariki ntiyabipfurije umwaka mushasha abasha oya kubipfuriza umwaka mushasha turacari kumwe happy new year man muraba men umwaka mushasha mwese yes bakuzi ba TV reka ndagushimire cyane remember subscribe kugira ngo uzora professional interview my name is Radio kuri kamera bari kumena FH Carf we love you so much dusubire ubutaha ciao happy new year kuri we wese uri kurankurikirana umwaka uzokubere mwiza wagwan my name is Radio we love you so much TV.